ico umwana azoba muri kazoza acakira akiri muto. Kurya rero acakira akiri muto ico yakiriye kugira ngo uzogaruke kukimukuramo niyava mw'ibohero urumva yuko bizogorana. Naco gituma dusaba ko abana na cane cane nk'aba bato bato batofungirwa canke batoba mw'ibohero, ahubwo ko na cane cane dushima ko ubu hamaze kuba ikigo na cane cane nk'Ingozi harabayeho aho ikigo hari ikigo c'abana babo bavyeyi barererwamwo, na cane cane ko ivyo bigo vyari bikwiye kuba cane cane ahantu hose hari amabohero. Ahantu hose hakaba ikigo abo bana bafungirwa ukwabo kugira ngo vy'ukuri turabe ko twogabanya ingaruka mbi zifatiye kuri ubuzima bw'ibohero zoshikira uwo mwana, na cane cane zikamwonona zikonona akazoza kiwe zikonona akazoza k'igihugu. Hanyuma muti mbega abo bana iyo barekuwe mbega bafatwa kumwe canke bafatwa gute canke nta ntambamye bagira? Vy'ukuri intambamye barazigira, kuko intambamye ya mbere nuko tugitangura twasanze ushoboye guterera. Abo bana bavukira mu mabohero barakenera ubuyi, abo bana bavukira mu mabohero barakenera impuzu, abo bana bavukira mu mabohero barakenera isabuni, abo bana bavukira mu mabohero hari utuntu twishi bakenera bari kuronka iyo bari mu muryango mugabo bari mu mabohero bataturonka. Rero uwo ari we wese yoba afise ikiro c'ubuyi, uwo ari we wese yoba afise isabuni naho yoba imwe, uwo ari we wese yoba afise ico ashobora gufasha, nimba yovuga ati jewe ndakeneye kuriha abavoka babiri baje kuburanira abakenyezi aha n'aha n'aha, turamuhaye ikaze. Nukuri turabahaye ikaze, imiryango iruguruye, ibikorwa ni vyinshi. Bonjour, bon après-midi, bivanye n'amasaha muzorabira ko kino kiganiro. Umunsi rero umutumire twabazaniye n'umutumire afise ivyo akora kandi biteza imbere igihugu, bifasha abantu benshi. Turasavye rero abantu bo kuri Marengo Media mutaragira subscribe mwiyaboneshe kugira ngo ikiganiro mukibone. Hari igihe gishobora kubafasha, hari igihe gishobora kubigisha ibintu vyinshi kandi bitandukanye. Rero si vyiza yuko tudondora umutumire wacu yongetse nta dusanzwe dufise, turamuha akanya wenyene ubwiwe akidondora akatwibwira, hama twasha tuyaga vyinshi kuri we. Turamuhaye akanya rero, mwotwidondora. Ego murakoze. Nitwa Nsabiyumva Save. Ego. Hanyuma nkaba mbaga mu gisagara ca Bujumbura. Ego nivyo. Okay, Nsabiyumva Save, twashaka kuyaga ku bikorwa musanzwe mukora. Twarabonye association yanyu, twashaka tuyimenye ko vyinshi bishobotse n'abandi babibonerweho. Hari igihe wosanga ifise ibifasha ku bantu benshi batandukanye mugabo batayizi, batazi aho yatanguriye canke ibikorwa isanzwe ikora. Mushobora kuyitubwira neza? Ego jewe nkuko mwabivuze sanzwe mfise ivyo nkora bitandukanye. Ego. Ariko kandi nkaba mfise na association. Ni association yitwa Concern for Children in Prison. Association ikurikirana agateka k'abana bavukira mu mabohero. Hanyuma kandi iyo uri kuravuga ko uharanira agateka k'umwana na cane cane aba akiri kwibere, urumva ko udashobora kwibagira nyina wiwe ko ntumutandukana n'umuvyeyi wiwe. Turakurikirana kandi ivyerekeranye iterambere canke guteza imbere abavyeyi canke abo bakenyezi bavyarira mu mabohero. Ariko kandi turafise n'igisata co gufasha abana abavyeyi babo bafungiwe mu mabohero. Nivyo dusanzwe dukora. Ego, ni igikorwa ciza. Ariko twashaka tubabaze iciyumviro co gushinga iyo association cavuye hehe? Association yatanguye ryari? Okay, murakoze. Ico ni ikibazo ciza cane mutubajije. Jewe ubwanje nk'umwe mu biyumviriye iki ciyumviro canke mu batanguje iki ciyumviro, vyarashitse amagume aratera mu gihe c'intambara yo mu 1993. Hanyuma jewe n'abavyeyi banje duhungira mu gihugu ca Tanzania. Nari nkiri muto mfise hagati y'imyaka 4 n'itandatu. Niho vyashika tudatandukana n'abavyeyi. Hanyuma bica bituma nisanga ndi mu buzima bwo kuba mw'ibarabara. Narabaye rero umwana wo mw'ibarabara ibihe bitari bito, nk'imyaka yababa hafi 15. Ariko kandi mu nyuma nza kugirirwa amahirwe mpura
n'abarundi kumwe. Abarundi twamye dufise umutima wo gushigikirana, abarundi twamye dufise umutima wo gufatana mu mugongo, abarundi twamye dufise umutima wo gufashanya, abarundi batandukanye, imiryango iratandukanye yagiye iramfasha. Nagiye kugeraho nanje mba ushobora kugira ico yimariye canke ushobora kwibeshaho, maze gutungwa n'imiryango 13. Iyo miryango rero yagiye iranyereka urukundo rutandukanye. Nagiye ndabona ubuzima bw'umwana wo mw'ibarabara uko bumeze, nagiye ndabona ubuzima bw'umwana wa ntaho nikora uko bumeze, nagiye ndabona ubuzima butandukanye. Ndabona nti umwana atagira icepfo n'icaruguru, atagira ikimufasha, atagira ikimwitwararika, abaho ubuzima bubi, abaho ubuzima bumeze uko, abaho ubuzima budasobanutse. Gutyo rero kurya nanje nafashijwe, niyumvira nanje gukora igikorwa co gufasha abandi. Kurya nanje nashikanywa hangeze, mbona ko ari intambwe nziza nateye kandi mfise ubuzima bumeze neza. Ndavuga nti ntegerezwa kuja kuraba urya wundi mwana atagira umwiyumvirako, nanje ndamukure muri burya buzima arimwo, ndamushikane aho vy'ukuri kumwe bavuga ngo niwe Burundi bw'ejo, aho ejo bazobona ko vy'ukuri ari we Burundi bwari burindiriye. Naho iciyumviro cavuye. Maze kuheza amashuri, narumva yuko ntakeneye kurondera akazi, ngo narumva yuko atakindi kintu nkeneye gukora. Naciye ndondera ukuntu nshiraho akazi biciye muri ico ciyumviro co gufasha abo bana, na cane cane ko nari naragize amatohoza mu kiringo c'imyaka 6, nsanga nta shirahamwe na rimwe ribaho rishobora kwitwararika abo bana bavukira mu mabohero. Na cane cane ko iyo umuvyeyi afunzwe, usanga ari we yari mushinge w'indero y'uwo mwana canke wakakazoza tuvuga ko umwana, ariko ugaca usanga yugaraniwe ahantu wa muvyeyi adashobora gukurikirana aho kazoza k'uwo mwana. Naho iciyumviro cavuye muri make. Hama neza na neza ibikorwa vyo gushinga iryo shirahamwe vyatanguye ryari? Jewe ibikorwa vyo gushingira ishirahamwe navyiyumviriye ndi mu mwaka wa 4, hari mu 2002. Ariko sinashobora kubikora kubera ko aho naba umwaka wa 4 primaire, mu mwaka wa 4 primaire, mu mashuri y'intango. Ntivyakunda ko ndabikora kuko aho naba sinashobora gushikira abo bantu bari mu mabohero. Mugabo mu 2010 ndi mu mwaka w'10 niho natangura kuza ndatemberera amabohero, na cane cane ibohero rikuru rya Mpimba. Nkagenda ntwaye ikiro c'ubuyi n'isabuni 2 n'amakara y'500. Ntangura mfasha umwana umwe, ndamufasha. Mu 2013 maze kurangiza amashuri yisumbuye secondaire, niho nabona ko abana ari benshi mu mabohero. Ico gihe hari abana 32. Ndavuga nti iki gikorwa gikwiye kuba igikorwa kigaragara. Niho negera abajene batandukanye, ndababwira iciyumviro canje maranye imyaka itari mike. Muri bo harabonekamwo abashika 10 bahavuye bemera ko tuja hamwe, barashigikira iciyumviro canje. Mu 2014 turagira inama ya mbere, ndabereka iyerekwa nari mfise, hanyuma bararyakira. Duca turakora ibijanye n'amategeko, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yadusaba, maze turadepoza. Itariki 15 z'ukwezi kwa 3 2015 niho twemererwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati gukorera mu gihugu cose, maze turahabwa urupapuro rutwemerera gukora ku mugaragaro. Turumva muri bamwe mu bakoze ibikorwa vyiza kubera ubuzima baciyemo, kuko hari benshi baba mu buzima bubi ntibikunde yuko babuvamo. Muga mwebwe mwarabubayemwo, gica kiba n'icigwa ku buryo muca mufasha n'abandi. Mbe none abo bana mwoba mubafasha gute? Abo bana ingene tubafasha, ubwa mbere na mbere twababwiye yuko uri kurafasha umwana akiri kwibere, udasiga nyina wiwe ariwe muvyeyi wiwe. Rero ubwa mbere na mbere ico dukora, tugerageza kwigisha abavyeyi babo ibijanye no kwiteza imbere, kugira ngo ari mwibohero akora ibikorwa bimuteza imbere, ntatere yononekara ngo amere nabi, ngo hakore ingeso mbi, aronka ibikorwa bimuteza imbere. Gutyo ivyo bikorwa bimuteza imbere binamufasha no kuronka uburyo butuma aronderera ivyo umwana ashaka, atarinze kubironderera hanze. Aho naho ni nko kubigisha gukora ibitumbura, turabigisha kujisha,
ibintu bitandukanye, turabigisha kandi ibijanye n'imyuga, hanyuma kandi tukabigisha ibijanye no kworora hamwe no kurima kijambere. Iruhande y'ivyo ibi tubikorera abo bakenyezi tuba twabonye yuko baciriwe imanza yo kumarayo umwanya muremure, umwaka, imyaka 2, imyaka 5 kuduga, ariko kandi hariho abandi tuba tubona ko bataracirirwa imanza, abo nabo ikintu ca mbere tubanza kubafasha en faveur y'uwo mwana, tubanza kubaburanira kugira ngo turabe ko uwo mwana vy'ukuri atomara umwanya muremure mw'ibohero, kuko ibohero si kibanza umwanya akwiriye kubamwo. Umwana akwiriye kuba mu muryango, umwana akwiriye gukurira mu muryango, indero y'umwana iva haziko. Ariko ugiye kubirabaho mw'ibohero nta ziko ririyo umwana ashobora gukura kw'indero, ahubwo n'ahantu hashobora kugirira ingeso mbi. Rero aho hantu kugira ngo dukingire, turanabigisha n'inyigisho, cane cane inyigisho twise iz'amahoro, kugira ngo abavyeyi baho bifate runtu, bagumane indero ndundi, bagire ingeso nziza, kugira ngo abana babo bari kumwe mu mabohero ntibabakureko indero mbi. Turumva ko icyumviro mwakoze ahanini mwebwe dufatiye ku vyo mwatubariye, mwebwe mwatandukanije n'abavyeyi banyu kubera intambara, mugabo nta bohero bari bagiyemo. Kubera iki none mwiyumviriye ubwa mbere ku bana boba bari mu mabohero, kandi hariho urundi rwaruka rushobora kuba rubayeho nabi gusumba? Nk'akarorero, barya abana usanga bari mw'ibarabara, baryama mu mabarabara, abavyeyi babo naho baba bahari usanga ntaco bifashije, ugasanga umwana n'uwo mw'ibarabara ntazi se, ntazi nyina wiwe, mu buryo bw'ibikorwa kubamenya izina arabazi mugabo ntaco bamumariye. Kubera iki mwiyumviye cane umwana avukira mw'ibohero canke uwugenda ajanye n'umuvyeyi wiwe mw'ibohero? Ego, nkuko nabikubwiye, kugira ngo ntanguze iri shirahamwe, nari ndarimaranye imyaka itari mike biri muri jewe, kandi naramaze kuvuga yuko ntegerezwa kubikora. Hanyuma kandi nakubwiye yuko mu ntango kugira ngo ntanguze iri shirahamwe nari maze imyaka 6 nkora ivyigwa. Ego, rero mu vyigwa nakoze nasanze hariho amashirahamwe menshi y'imfuvyi, abakurikirana imfuvyi. Nasanze hariho amashirahamwe menshi y'abakurikirana abana bo mw'ibarabara, hariho nka za Sojepaye, hariho za Fenadebe, hariho n'abandi bakorera ku bana bo mw'ibarabara. Nasanze hariho amashirahamwe menshi cane akorera mu vya sida, mu vy'abatishoboye, mu vy'abapfakazi, za gusanga ni menshi cane. Egome birashobora gushika ugasanga impact canke ibikorwa ayo mashirahamwe akora ntibishemeye ku buryo bokura burundu abo bana mw'ibarabara, canke kubw'uburyo kanaka hariho ivyo batarashikako, ariko kandi nasanze ayo mashirahamwe ahari ari menshi. Rero ndaraba ndavuga nti kuja kugwanira ku rubuga rumwe n'ayandi mashirahamwe asanzwe ari menshi, amaze imyaka, amaze kugira izina, bamaze kugira ico bashitseko, ndabona nti peut-être nzohava nsanga iyerekwa ryanje ritagenze neza. Nico catumye rero ngira ivyigwa umwanya muremure, ndondera ngo ndashaka gufasha abana, ariko nabahe bana nshaka gukorerako. Niho rero mu nyuma nahavura nsanga hariho abana bavukira mu mabohero. Abana bavukira mu mabohero nta yandi mashirahamwe ariho yabitwararika. Ego, hariho abakora ibikorwa vyo kubafasha mu minsi mikuru ya Noel na Bonane, mu minsi mikuru ya Pasika. Hariho abiyumvira kujayo ku munsi wahariwe umwana w'umunyafrika, bakajayo, ariko ugasanga ni vya bindi bakora utavuga ngo niyo ntego yabo. Ariko ca ndavuga ati harakenewe ko bahabaho ishirahamwe rimwe rudende ririho kubw'intego y'abo bana gusa. Egome, sinabivuze mu ntango, n'abandi bana turabakorera ku bana muri rusangi. Hariho benshi tumaze gufasha ruguru, abo twasubije ku mashuri, abo tumaze gufasha kuronka aho baba, abo tumaze gufasha ibintu bitandukanye. Ariko intego nyamukuru twebwe twisunga cane abo bana bavukira mu mabohero, n'abarya abana abavyeyi babo bafungiwe mu mabohero, nibo dushirako ingufu cane. Ego, turavyumvise. Mbega none nta ntambamye mwoba muhura nazo mu gihe muba canke reka ndabivuga ukunye, mu gihe muba muriko muragerageza kwigisha abo bavyeyi canke kwereka ico bofasha abo bana baba bari kumwe mu mabohero, biraborohera kubibumvisha bugingo bataba bari mu buzima buborohereza,
bataba bashobora kwishira no kwizana biraborohera kubigisha iyo myuga ivyo bikorwa bashobora gukora kugira ngo bagume ari abana bakanovera ku bavyeyi babo. Igikorwa nk'ico nticoroshe cane, na cane cane ko imyaka tumaze tubikora vy'ukuri ntivyoroshe, ntivyigera bitworohera na gato, ariko kubera ko ari ihangiro twihaye kandi dutegerezwa gushikako, turagerageza gukora ibishoboka vyose ivyo bikorwa bikaba. Ariko ikintu ca mbere kigoye ni kimwe, abantu baba bafungiwe mw'ibohero bavuye mu mihingo itandukanye, bakoranye indero zitandukanye, bafise ingeso zitandukanye, umwe wese yakoze icaha kidasa n'ic'uwundi. Abo bantu rero iyo bahuye biba bigoye cane kuvuga yuko ubegeranya, ubwa mbere ukabashira hamwe, ukabumvisha ko mu kibanza barimwo kitabaryoheye, mu mitwe yabo hatameze neza hadatekanye, imitima yabo itari hamwe, kumva yuko woja kubabwira ngo yiteze imbere, urumva ko atari ikintu coroshe. Ariko turagerageza uko dushoboye kose, na cane cane ko novuga nti mboneyeho n'akaryo ko gushimira abo twita aba psychologue, vy'ukuri barakora igikorwa kidasanzwe, kuko ahanini nibo badufasha cane kubanza kuvugana n'abo bantu, bakabumviriza, bakamenya aho bagwaye, bakamenya ingene bakeneye gufashwa, hanyuma bagaca bamenya ingene abakozi tuba twasize kuri tere kugira ngo baje gukora ivyo bikorwa, ingene babumvisa n'ingene babategura, hanyuma abo bantu bakagenda bari bien équipé, bafise ubumenyi buhagije, bafise novuga uburyo butandukanye bw'ingene baza kwiyegereza abo bantu. Hanyuma rero ico novuga nuko twasanze abo bantu ubwa mbere na mbere kubiyegereza nuko ubanza nawe ukumva yuko novuga ngo utaza gushikayo ngo usange ibibazo bafise nawe arivyo ufise. Bisaba yuko nawe ubanza ukitegura, ukitunganya, gutyo ukabikora wumva ko uri kuritanga kandi uri gutanga ibiri muri wewe. Rero ku vy'ukuri ntibitworohera, ariko turagerageza intambamyi zimwe zimwe tukazitorera umuti, hanyuma ibikorwa bikaba. Reka dufatire ku migwi nk'ibiri gusa. Hariho abana bavukira mu mabohero, no kuvuga avuka umuvyeyi wiwe yaramaze kuja mw'ibohero, aba yagiye gufungwa afise nk'imbanyi. N'uwundi avanwa muhira akiri nko kw'ibere adashobora kumusiga, bakagenda bajanye mw'ibohero bose bagakurirayo. Mbega ihungabane canke ingorane boba bahura abo bana zoba zisa? Kubera umwe hari igihe aba yavutse aba ari hanze atari mw'ibohero, uwundi akaba yavukiye mw'ibohero, canke mu miryango yabo iyo bishitse bagasubizwa muhira imanza zabo zicitse, boba bakigwa kumwe? Ku vy'ukuri novuga ko ihungabana ry'abo bana ntirisa, ariko muri rusangi risa nuko ari rimwe kuko rikorerwa mu kibanza kimwe. Mu bisanzwe umwana umuvyeyi amukuye muhira akamwinjirana mw'ibohero, arahungabana kubera ko aba yarasanzwe amenyereye gukina n'abandi bana, aba yarasanzwe kubona abandi baryango, aba yarasanzwe kubona inshuti n'abagenzi, ariko aba yinjiye ahantu adasubira kubabona, na cane cane ko hariho imyifato abo bo mu muryango baba bahora bamwereka, ageze mw'ibohero agaca asanga agiye gutangura kubona iyindi myifato. Urumva uwo arahungabana, kandi ahungabana ibidasanzwe. Ariko kandi n'umwana avukiyeyo nawe arahungabana ku rugero novuga ko wewe yononekara birenze gusumba, kuko urumva ko abavukiye ahantu ingeso aza gusangayo n'ingeso zitari nziza, kugira ngo uzomukureyo umutwara ahandi hantu umwigisha ingeso nziza bizogorana, kubera ko harya ic'umwana azoba muri kazoza acakira akiri muto. Kurya rero acakira akiri muto ico yakiriye, kugira ngo uzogaruke kukimukuramo niyava mw'ibohero, urumva yuko bizogorana. Naco gituma dusaba ko abana na cane cane nk'aba bato bato batofungirwa canke batoba mw'ibohero, ahubwo ko na cane cane dushima ko ubu hamaze kuba ikigo, na cane cane nk'Ingozi harabayeho aho ikigo hari ikigo c'abana babo bavyeyi barererwamwo, na cane cane ko ivyo bigo vyari bikwiye kuba cane cane ahantu hose hari amabohero, ahantu hose hakaba ikigo abo bana bafungirwa ukwabo, kugira ngo vy'ukuri turabe ko twogabanya ingaruka mbi zifatiye kuri ubuzima bw'ibohero zoshikira uwo mwana, na cane cane zikamwonona, zikonona akazoza kiwe, zikonona akazoza k'igihugu. Hanyuma muti mbega
abo bana iyo barekuwe mbega bafatwa kumwe canke bafatwa gute canke nta ntambamye bagira? Vy'ukuri intambamyi barazigira, kuko intambamyi ya mbere nuko tugitangura twasanze abana bavukiye mw'ibohero na cane cane iyo umuvyeyi afunzwe abaryango canke umugabo wiwe baca bamuheba, ugasanga ntibagarutse kumuraba, ugasanga ntibamukurikirana, ugasanga mbere umugore wiwe umugabo wiwe aciye yubakana n'uwundi mugore. Duca tuja gusanga uwo mwana iyo ari mw'ibohero aca yandikwa kuri se atazwi, bimwe bita perenkoni. Duca tuza gusanga vy'ukuri izo ni intambanyi zidasanzwe, kuko urumva hariho bamwe barekurwa bashitse mu kibano bikagora ko bakigwa neza bwa mbere na mbere n'umuryango wabo, kurumva usanze umugabo yararongoye uwundi mugore ntivyoroha kugira ngo winjire muri urwo rugo uhaba amahoro. Hanyuma kandi ugaca usanga bavuye mu mabohero batigishijwe ivyo vyo kwiteza imbere, ashitse amaze y'imyaka miremire agashika mu rugo bikamugora gusubira gufata ritme y'ubuzima busanzwe bwa misi yose, ugasanga wa muntu mbere bimuteye no gusubira gukora amakosa agasubira mw'ibohero. Kandi ni benshi twagiye tubona barekurwa inyuma y'imisi mikenya ugiye kumurondera ugasanga yarasubiye mw'ibohero ukumva ngo yarakoze amakosa. Rero vy'ukuri twasanze bitaborohereza cane, ari naco gituma twasizeho ico gisata c'inyigisho, kandi ubu tukaba twongera twarasizeho ikindi gisata co guhimiriza imiryango abari mw'ibohero baba bavuyemwo kugira ngo bitegurire kwakira iwabo, ariko kandi tukongera tukigisha n'uwari mw'ibohero kugira ngo tumutegure ingene azoza kwiyentegra mu muryango no mu kibano ameze neza, yarateguwe, afise inyigisho nziza zimufasha guca abandanya ubuzima bwa misi yose. Igikorwa mukora ni igikorwa gikomeye cyane kandi gisaba kwitanga, haba mu buryo bw'umwanya canke mu buryo bw'amafaranga bw'uburyo, reka tubivuge uko. None nta yandi mashirahamwe yoba abafashe mu mugongo canke abandi bantu boba barashigikiye umugambi wanyu kugira ngo ivyo bintu bishobore gutera imbere canke gushika ku rwego rushimishije, kuko ari umugambi w'iterambere? Ku vy'ukuri ku kibazo c'uburyo ni ikibazo kigoye cane. Novuga ko ari ikibazo gikunda gutuma abenshi mu gwaruka iyo batanguje umugambi hagera igihe ugasanga umugambi wazimye, ukabarondera iyo wababonye ukababura, ukarondera wa mugambi ukawubura, kuko harageraho vy'ukuri unanigwa ukabura abagufata mu mugongo, ariko intege zigahera ukabura iyo uja n'iyo uva. Rero natwe ivyo vyaradushikiye, tugitangura twarakoze dukoresha uburyo bwacu, ariko inyuma y'imyaka 3 uburyo buraduherana, turabura abadufata mu mugongo, ibikorwa bimera nk'ibihagaze, ariko twaragerageje kugwana birabandanya. Aha mbere noboneraho no gushimira bamwe mu barundi bari hanze, kuko twararose abarundi bari hanze bagiye baraterera, umwe ugasanga aravuga ati jewe ndakora iki, jewe ndaterereye iki, jewe ndaterereye iki, ibikorwa bibona kubandanya. Ariko twari twagize amahirwe mu 2018 na 19 turaronka ico twokwita financement yari ivuye muri ambasade ya Amerika, turayikoresha. Inyuma yaho haca haza ikiza ca covid, ibikorwa bica birahagarara, nabo ntibasubira kudufasha. Ariko ubu inyuma yaho ntitwasubiye kuronka abandi badufata mu mugongo, ariko vy'ukuri kubw'intereranyo zacu ziva mu mifuko nk'abatanguje igikorwa, n'abandi barundi bari hanze baza baraterera muri bike bafise, turacabandanya, turacakora, tugerageza gukora, ariko ivyo dukora ntibishemeye kubera ko dukora ibintu novuga ko usanga ari service minimum. Sinovuga ngo turamaze kwinjira mu mutima nyakuri w'ivyo twategerezwa gukora, kuko uburyo tugifise bukenyi kandi tutararonka abadufata mu mugongo ngo turonke uburyo buhagije bwo gukora ibikorwa vyose nkuko bitegekanije. Nk'ubu kuri iyi mboneshakure yacu hashobora kuba hariho imiryango itandukanye yoba ifise ivyo bibazo, mugabo ababo batarashikirwa, mutaramenya aho bari canke bataramenya yuko hari ikigo gitunganijwe kugira ngo ivyo bikorwa bibe. None hoba hariho ahantu
imiryango hariho nk'ubusho butandukanye ushobora gusanga bagowe gusumba hoba hariho ibibanza bashobora kubasangamwo nk'umuntu ariko aratwumviriza ngaha azi imiryango yoba yarahuye n'ivyo vyago canke izi abana boba baragiye mu mabohero bakagaruka bagasubira muhira mugabo bakabura ababakurikirana canke ababaremesha hoba hariho ahantu musanzwe mukorera dushobora kuvuga duti aha anye urashobora kubasanga aha canke urashobora kubahamagara kuri iyi nimero canke urashobora kubitura uciya hoba hariho ego hariho vy'ukuri turahamagara yuko imiryango ifise ababo baba bagiye bajanye n'abana bakiri kwibere mw'ibohero canke ababo bavyariye mu mabohero canke imiryango yoba ifise abavyeyi babo bari mu mabohero ariko bakaba basigaye mu kibano bagafatwa nabi. Turazi yuko hariho abana ababi bagiye mu mabohero baca baheba amashuri, bamwe baragaturubikwa, abandi bakanyagwa amatungo y'umuryango, abandi bagafatwa nabi mu miryango baba barerewemwo. Uwomenya abo bantu canke uwari we wese yokenera ico afashishwa, hari abari mu mabohero usanga babuze ababuranira, hari abari mu mabohero baba bakeneye ababafasha kubaremesha, kubumviriza, kubitwararika. Turabasaba yuko babishoboye boshika aho dukorera ni mu Carama, Avenue Muvumuvumu inimero 10. Ariko kandi kubadashobora kudushikira bo tutelefona kuri nimero 79 33 96 canke bakatwandikira kuri WhatsApp 68 280 693. Ariko kandi bashobora kuja no kuri Facebook bakaraba Concern for Children in Prison, utwandikiye message turakwishura vyihuta mu buryo bubangutse tudatebeje. Ego uko biri kose hari ibishinga ntahe bimwe mugenda muronka vy'abana mwafashije canke abavyeyi mwaserutseko bari muri izo ngorane, muravye aho mwahereye igikorwa canyu gushika ubu munsi aho bigeze, mubona mugeze ku rwego rumeze gute? Ku vy'ukuri turavye aho twahereye kugeza uno munsi aho dushitse, turashima ibikorwa tumaze gushikako. Kuko nko mu bikorwa bijanye no gufasha, turamaze gufasha no kuburanira abakenyezi batari bake, turamaze kuburanira abakenyezi baba 30. Hanyuma mu vyerekeye kwigisha ivyo vy'ibikorwa vyo kwiteza imbere, turamaze kwigisha abakenyezi barenga 100. N'abarekuwe turamaze kandi gukurikirana abakenyezi barekuwe, tukabakurikirana iyo bagiye kuba mu kibano abashika 15. Hanyuma kandi turafise n'abana twasize ku mashuri bashika ku 10. Abo bana barahari bariga kandi turabakurikirana, turabona ko biga neza. Hanyuma ikindi twaragiye turakora ico twokwita ibiganiro canke les conférences de sensibilisation, dusaba ko amashirahamwe yandi adusumvye uburyo, abandi bantu badusumvye uburyo bogira ico bakoze kubw'aba bana, na cane cane kubw'iyi miryango, kubw'abafunzwe, kubw'abana bafise abafunzwe. Kuvyukuri turashima, hari amashirahamwe amaze kwifata mu ntoki, hari n'abandi bamaze kugira ico bakoze. Ariko kandi mwumvise yuko hari n'ikigo cubatswe mu ntara ya Ngozi, atari twebwe tunovuga ngo turabigiyemo, hari abandi babigiyemo, ariko ivyo vyose turabikenguruka kuko vyatumwe nuko akamo kacu kagiye karashika kure, gutyo abandi bakaza barafata ico gisata bakacentegra mu bikorwa vyabo bakora vya misi yose kugira ngo abo bantu baronke ubufasha. Rero twebwe vy'ukuri ibikorwa aho bigeze turabishima, ivyo tumaze gushika ko turabishima, ariko kandi intambwe iracari ndende, turacafise ibindi twategerezwa gukora ariko tutararonkera uburyo. Ivyo navyo turacariko turavyirukira, bimeze neza cane. Mu ncamake novuga yuko ibikorwa aho tubigejeje ku bwacu twebwe turavyishimiye. Ego dufatiye kuri ico ko mufata abavyeyi bamwe canke abana bamwe bari mu mabohero mukabazanira abababuranira kugira ngo imanza zabo zishobore gucibwa, mbega none muri mwebwe mwashinze iryo shirahamwe, ni mwebwe harimwo bega twokwitwa ko ari aba avoka kuko nibo baja kubaburanira? Ni mwebwe muri mwo musubira kuja kubafasha canke murafise ikindi kigo c'abantu biyemeje
yuko mubituye bazoza gufasha abo bantu canke abo bantu mubarondeye murabariha? Bivanye nuko ata buryo dufise, nta bantu novuga bari permanent turiha dufise, ariko ico dukora nuko kuva dutangura tukabona ko ivyo bikorwa bikenewe, twaciye dushiraho uburyo bw'ingene buri mwaka turasora ico no kwita itangazo, tugasaba yuko abavoka b'abakorera bushake bifuza gukorana natwe bazana amadosiye yabo, hanyuma ayo madosiye tukayigako tukongera tukavugana nabo, hanyuma tugakorana nabo. Rero abavoka turabafise dukorana nabo, na cane cane abo bakorana bushake, mugabo kandi iyo turose ico twikwita encouragement canke frais de déplacement turazibarosa. Na cane no kukijanye n'abapsikologe, turafise abapsikologe duhora turokrita bakorera bushake nabo dukorana, ariko kandi duhora dutanga n'amastage professionnel, ababa bahejeje mu gisata c'amategeko canke mu gisata c'ibi vya psychologie, turabaraza turatumako abastagiaire bakaza kugira amastage professionnel, abo nabo kandi barabidufashamwo tugakorana nabo, na cane cane ko iyo bageze iwacu duca tubarungika mu bikorwa uko nyene, turabanza natwe tukategura uruganda rw'inyigisho, tukabaha inyigisho, tukababwira ingene ibikorwa bitegezwa gukorwa, ingene bimeze, ivyo bisunga, inyifato bategerezwa kugira, hanyuma bakaja mu bikorwa vy'ukuri bateguwe neza, bagashobora gukora neza. Uko niko tubigenza kugeza iyi saha, kandi vy'ukuri turabona ibikorwa bigenda neza. Ego. Bea none ko amabohero usanga afise amategeko abagenga, iyo mugiye kw'izina ryanyu, kw'izina ry'ishirahamwe ryanyu, mukagenda mwitura iryo bohero mugiye kurondera abo bantu musanzwe mufasha, nta ntambamye muhora muhura nazo canke biroroha kubakira no gushobora kuvugira abo bana canke abo bavyeyi baba basanzwe bari muri ayo mabohero? Tugitangura vyaragorana ko batwakira, vyaragorana ko turonka imosha, ariko bamaze kubona ibikorwa vyacu bakongera bakanabitahura, twahavuye twicarana nabo mu bushikiranganji bw'ubutungane, hanyuma turasinyiranira partenariat ijanye n'ibikorwa tugiye gukorana, hanyuma kandi turongera turicarana n'abasanzwe bari mu buyobozi bujejwe ivy'amabohero, ku vy'ukuri kuva ico gihe dukorana neza, nta ntambamye n'imwe ihari. Iyo dukeneye gukora igikorwa turakibamenyesha kare, tukababwira impusha dukeneye, tukababwira ibikorwa dukeneye, hanyuma nabo bakaduha izo mpusha, hanyuma kandi n'abarongoye amabohero dukorana neza, kuko iyo tugiye gukora ibikorwa baratwakira tukabereka impusha, hanyuma bakadufasha canke bakatwinjiza mu mabohero, mbere bakaraba yuko n'umutekano wacu canke umutekano wabo tugiye kuraba uguma umeze neza, turiko turahakorera ivyo bikorwa. Hanyuma kandi turifuza yuko no muri kazoza hari imigambi imwe tuzoza turakorana turi kumwe nabo kugira ngo ibikorwa birushirize kugenda neza. Rero vy'ukuri mu ncamake kugeza iyi saha sinovuga ngo hariho intambamyi ku buryo bw'ubuyobozi bw'amabohero canke abayobozi ubwabo barongoye amabohero indani canke ubushikiranganji bw'ubutungane, uko dukorana neza, turavugana, kandi vy'ukuri turushiriza kubabwira ibikorwa vyacu tuba turiko turategura, hanyuma aho babona ko bitameze neza bakadukosora, natwe ivyo tubona yuko boba badutahuye nabi tukabibasigurira, hanyuma izo mpusha bigakunda ko tuzironka. Ego, mbega none hari igihe umuntu canke reka dufate umuvyeyi ashobora surtout abavyeyi b'abamama ashobora kuja mw'ibohero akamarayo igihe kirekire, ugasanga nta mbanyi yagiye atwaye kandi nta n'umwana yagiye atwaye avanye mu muryango yaje avamwo, aho novuga ko yubatse, bigaca bishika ugasanga vyaramugoye, ageze hariya aciye atwarirayo inda, araronsa umwana, kandi iyo nda amuvyariye ngaho nyene mw'ibohero. Hari igihe ashobora kumenya canke ntamenye se w'umwana. Mbega none iyo bishitse mugafasha uwo muvyeyi agasohoka impimba canke agasho, uyo mwana nawe aca ajahe? Mu gihe uwo muvyeyi umugabo wiwe amwakiriye canke umuryango yaje avamwo akamwakira, mugabo akamubwira ati umwana urazi ko
si uwo mu muryango wanje kandi si uwo wagiye ujanye n'uwo woje uzanye wenda kwakiriye mugabo umwana sinshobora kumusipota abo bana mwe nabo baca baja hehe bafatwa gute baja bo turamaze kuronka amaka nkayo kandi vy'ukuri n'amaka agoye n'ibintu bigoye gose cane gose na cane cane ko uwo mwana bigorana cane ko yandikwa ise wiwe ari ngaho nyene muri iryo bohero ariko twarigeze kugira ico twokwita enquete ku bana bose bari mu mabohero hanyuma ico dusanga ni igikorwa kitoroshe kigoye gisaba yuko tuzogikora ukwaco duca turakibika uburyo mu bikorwa turiko turategekanya kuzokora mu 2025 ico gikorwa kiri mu vya mbere tuzokorerako na cane cane ko ntituraronka kaya abantu bava mw'ibohero bavyariye mw'ibohero ngo duce tubona ingene bigenda umwana yaja ingene agorana ariko ico tuzi nuko umuntu umwe yigeze kuvayo yari yamuvyariye mw'ibohero arakura arasohoka twari twagerageje kumukurikirana mbere turanamuronderera n'umutahe ko yavuga ati jewe noronka umutahe nzokora niyungunganye hanyuma umwana ndamurere kugeza nindire se wiwe niyava mw'ibohero ariko mu nyuma umwana twavuye tugira amahirwe muri SOS baramwakira umuvyeyi aca arasubira arakora ikosa aca asubira mw'ibohero n'ubu aracari mw'ibohero rero ico gikorwa nibaza ko nta vyinshi nokivugako kuko icigwa tuzokora kuri ico gikorwa kizoba mu 2025 niho tugitegekanya mu kwezi kwa gatandatu nibaza ko ariho tuzogira vyinshi tukivuze ko gusumba kuko twasanze vy'ukuri ari igikorwa kigoye kandi kiturengeye na cane cane ko turiko turarondera n'abandi tuzogifashanya kugira ngo kigende neza reka dufatire akarorero kuri mwebwe nyene kuko ivyo mukora bivanye ivyo mukora vyavuye ku buzima mwabayemo nakahe kamo mwotera ugwaruka goba gwaraciye mu bibazo nk'ivyo mwaciyemo ariko inyuma yo kubivamwo canke inyuma yo gukura bakaguma ari basinda bibazwa bakaguma ataco bitayeho ndetse nabo baba bararonse ubuzima akaba ataco biyumviriye kugwaruka goba gwaraciye mu makuba nk'ayo mwaciyemo bo jewe ikintu ca mbere nobwira ugwarundi gwaruka nuko no bamenyesha ko umuntu agirwa n'uwundi kandi hajya iyo umubanye atetse akazigiza nawe ubujigije rero bamenye yuko hariho abandi bana kazoza ku Burundi ivyo turiko turakora ubu aribo bazoba bifise mu ntoki ejo hazoza aribo bazobiryohora bigasa neza bikamera neza abo bana bakwiye gufashwa kugira ngo ako kazoza ntikanigirwe mu menshi bamenye yuko kugira ngo ugere aho ugeze uno munsi nuko hariho wakuzamuye wagufashe ukuboko akakuduza nabo bige kuduzanya bige gufatana mu mugongo bamenye yuko kuva na kera abarundi bamye bafatana mu mugongo bamye bafashanya bamye bitwararikana umwe agize ingorane ntizabizumwe zabiza twese zabizumuro z'abarundi zabizikibano rero bakore kugira ngo biteze imbere ariko kandi iryo terambere barirose bibuke ko hari abandi bana bari hasi bagowe babayeho nabi bakwiye gufatwa ukuboko kugira ngo bazamuke nabo baze bagira ico bimariye bongere bakimarire n'Uburundi ibikorwa vyanyu n'ibikorwa bishemeye cyane kandi n'ibikorwa novuga muri rusange bikwiye gushigikirwa cyane none bivanye n'intumbero mwashinze ryatumye mushinga igashira hamwe mubona mwifuza yuko mu myaka nk'itanu iri imbere mwoba mugejeje hehe mukora ku bwacu twifuza yuko mu myaka 5 iri imbere ubwa mbere na mbere tuba dufise amabiro mu makomine yose kugira ngo buri komine ibirimwo nk'abantu 5 badufasha gukurikirana ibikorwa ntihagire umwana abavyeyi biwe bari mw'ibohera asubira kurenganwa canke ngo abeho nabi canke ngo ahebe ishuri ariko kandi ntihagire umuvyeyi aja mw'ibohero ngo abure uwo muburanira ariko kandi umuvyeyi ari mw'ibohero umwana bari kumwe imiryango nticimuta imiryango imukurikirana turifuza kandi gushiraho ikigo ku buryo umuvyeyi agiye mw'ibohero
aca uwo mwana atuma umwaka akagira ahantu ariko ararererwa ahabwa indero imukwiriye akiga ntihagire ikintu na kimwe ahomba mu vy'agateka kiwe. Rero turasaba yuko uwo ari we wese yoba bishoboye ivyo bintu bibiri ni ibintu nyamukuru, ni ibintu bihambaye kandi bikomeye, yogira ico afashije kugira ngo turonke ico kigo, ariko kandi kugira ngo dushobore kuronka uburyo bwo gufata amabiro mu gihugu cose, guhemba abakozi bobikora, ariko kandi twongere turonke n'uburyo bwo kwama dufise aba avoka baja kuburanira abakenyezi bamaho kandi mu buryo bubangutse bitarinze guteba, kuko twasanze ari abakenyezi bateba mu mabohero kubera babuze ababuranira. Yego. Bo bakunzi ba Marengo Media, iki kiganiro kirateye inimba kandi kirigisha cyane, kuko uravye ibikorwa vy'uwo mutumire wacu akora, ni ibikorwa byari bikwiye gushigikirwa, ni ibikorwa bishaka gushika kure kandi byafashije benshi, n'ubu bigifashije n'abandi benshi. Turabasabye rero mugire abone muri benshi kugira ngo iki gikorwa kimenye n'abandi batari bakizi, hama abo cega bumva yuko bocitura baciture, yababwiye adresse ni Mucarama, muze kuraba ikiganiro cose muraza kukibona, hama ufise ico ashaka kubaza nimero yayitanze aze kubaza, hama umutumire wacu turamukengurikiye cyane, nimba afise akandi kajambo ashobora guhereza ko akatubwire, akavuge, agashikiriza abakunzi bacu, hama Marengo Media imushimire cyane. N'ubutaha niyo twashaka kumwikorako kandi canke niyo yaba afise ikindi cyayi cyo cyose ashaka gushikiriza kugira ngo kigere kure, tuzosora tumuhamagare atwiture. Ego murakoze, akajambo no kongera ko nuko mpamagaye na cyane cyane ugwaruka ruriko rurarangiza amashuri, ko abo bose baba barize ivyerekeranye na psychology canke ivyerekeranye n'amategeko droit, ko imiryango yuguruye, turafise ibikorwa byinshi byo gukora, turafise abantu benshi bo gufasha, boza bakatwitura tukabaha ibikorwa dufashanya gukora ku bwabo bakenyezi bari mu mabohero no ku bwabo bana usanga abavyeyi babo bari mu mabohero. Hanyuma kandi no hamagarira n'umurundi wari we wese abishoboye, ari ushoboye guterera. Abo bana bavukira mu mabohero barakenera ubuyi, abo bana bavukira mu mabohero barakenera impuzu, abo bana bavukira mu mabohero barakenera isabuni, abo bana bavukira mu mabohero hari utuntu twishi bakenera bari kuronka iyo bari mu muryango, mugabo bari mu mabohero bataturonka. Rero uwo ari we wese yoba afise ikiro c'ubuyi, uwo ari we wese yoba afise isabuni naho yoba imwe, uwo ari we wese yoba afise icyo ashobora gufasha, nimba yovuga ati jewe ndakeneye kuriha abavoka babiri baje kuburanira abakenyezi aha n'aha n'aha, turamuhaye ikaze. Nukuri turabahaye ikaze, imiryango iruguruye, ibikorwa ni vyinshi, turakeneye abakozi benshi kandi turakeneye uburyo bwinshi kandi turakeneye abantu benshi dufashanya. Murakoze cyane. Marengo Media irabakengurukiye cyane bivuye ku mutima, hama twibaze yuko ijwi ryanyu rigiye gushika kure, ni byinshi twumvise tutari tuzi, hama turabashimiye. Niyo twamwagira ikindi mushaka gushikiriza turi ngaha ku bwanyu. Namwe turabashimiye kandi mwakoze cyane, n'ikindi gihe nimwadukenera turabemereye ko tuzobitaba. Murakoze namwe.